Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri shene yacu urubuga rw'amakuru. Hano rero ni urubuga twabahitiyemo rubagezaho amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Reka tuyabagezeho. Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru y'ukuri n'ubugoroba muri gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu Burundi ikena y'umuyaga nkuba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imaze gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu ba mu makartier abangamiwe n'ikibazo. Bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amatara birafasha cyane bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona kandi ducuruza ibintu bigasohoka. Unumwe mu banyagihugu ba mu makomune Kabezi ni komune sama komune ya Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura. Mu Karasi ya Kongo abantu 80 bo mu gisagara ca Goma nibo bamenyekane ko bicishijwe inkoho mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa, abandi 228 barakomeretse. Igisirikare gisabwa gutanga imihoho. Sudani ishobora kwemera ikoreshwa ry'ikivuko Adre. Iki kivuko kiri ku mupaka ico gihugu gihana na Chad, ni mu ntumbero yo korohereza abagira neza batwara imfashanyo mu burere inzara izura inzara. Idoha ku murwa mukuru wa Qatar hariko habera ibiganiro ku ntambara ya Israel na Hamas. Israel yavyitabiriye, Hamas ntiyagiyeyo. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase sangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi radio yose. Reka makuru ndabafitiye kuri no mugoroba ndayuguruye ku mugabane wa Afrika. Urwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bwa Sudani bwavuze ko rushobora kwemera ikoreshwa ry'ikivugo Adre. Ico kivuko kiri ku mupaka Sudani hana na Chad, ni mu kiringo c'amezi 3. N'ingingo ibigo bitanga imfashanyo vyari bimaze igihe kirekire birindiriye kugira ngo bishobore gushikana imfashanyo mu turere tw'intara ya Darfur twugarijwe n'inzara ejo ni mu Kankusi. Abashinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiribwa ku isi bavuga ko abantu barenga miliyoni 6 bahura n'ikibazo cyo kutabasha kwihaza mu biribwa hirya no hino mu ntara ya Darfur. Iyi igenzurwa hanini n'umutwe w'abitwara gisirikare ba RSF imaze amezi 16 mu ntambara ihanganye mu n'ingabo za Sudani. Inzara kandi iranuma mu nkambi ya Zamzam mu majyaruguru ya Darfur. Ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma zazitiye imfashanyo mu kwezi kwa kabiri yambukiranyaga ahitwa Adre ku butaka RSF igenzura. Izo ngabo zavugaga ko hakoreshwaga mu kugemura intwaro. Inzobere z'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'uyu mwaka zasanze byavugwaga ko RSF yakiriye intwaro zaturutse muri Emirati Ziyunze z'Abarabu ari ibyo kwizerwa. Emirati Ziyunze z'Abarabu na RSF barabihakana. Imiryango itanga imfashanyo yavuze ko kubuza ikoreshwa ry'uwo muhanda mu gice kigenzurwa na RSF byahejeje amatoni ibihumbi y'imfashanyo muri Chad, mu gihe umuhanda winjira muri iyo ntara wemewe n'igisirikare ari uwahitwa Altina wonyene ubu wuzuye amazi kubera imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi. Icyemezo cy'akanama ngishwanama cyagaragaye nk'ikizigihe cyane cyane mu gihe ibiganiro bibera mu Busuwisi bigamije guhagarika intambara no korohereza imfashanyo z'ubutabazi. Ingabo ntizayitabiriye. Ijwi rya Amerika abahuza mpuzamakungu mu ntambara Israel ihanganyemo na Hamas no munsi kwa kane barahurira Idoha ku murwa mukuru wa Qatar mu biganiro vyo kurondera ingene impande zishamiranye zotanga gahengwe mu ntambara ibandanye mu ntara ya Gaza. Israel yavuze ko izayitabira ivyo biganiro biza kuba birimo intumwa za Amerika, Misiri na Qatar. Ni mu gihe ejo kwa gatatu Hamas yavuze ko itaza kubizamwo. Abaserukira uwo murwi bashobora kuza guhava bahura n'abahuza mu kanywa babo katarimo Israel nkuko babandanya kubitangaza. Ibiganiro rero bitangura no musi biza kurimbura ingingo zitandukanye, ingene haboneka gahengwe k'intambara kamara indwi zitandatu, ingene ingabo za Israel zova mu ntara ya Gaza cane cane hari abanyagihugu benshi, ingene impande zitandukanye zohererekanya imfungwa z'intambara cane cane abapfasoni, abageze mu zabukuru n'abakomeretse n'irekurwa ry'abanyapalestina bagizwe imbohe. Iyindi ngingo irimburwa n'ingene imfashanyo zoshikira abazikeneye abanyapalestina bagizwe imbohe bagataha no gusanura Gaza. Ibikorwa byo gusanura Gaza ariko bizoba intambwe zose zindi z'amahoro zigiye mu ngiro. Ibiganiro vy'uno wa kane biza kwa mu gihe icuka kibandanya kwa kibi mu karere Israel iherereyemo hambavu intambara itaracureha mu ntara Gaza. Israel n'umugwi wa Hezbollah babandanya kurwanira mu icungara y'umupaka wa Libani. Ikindi kiriko congera icuka kibi nibitera abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen babandanya kugaba ku bwato bw'ubucuruzi. Hari kandi umwikeko mwinshi ko Irani ishobora kwihora
matora inyuma y'igandagurwa ry'umukuru wa Hamas ariwe Ismail Haniyeh, naho Israel itarigamba ko ariyo yamugandaguriye muri Iran mu kwezi guheze. Impande zitandukanye zegeka urupfu rwiwe kuri Israel. Tukivuga rero ku vy'intambara, indwi imwe iraheze Ukraine yigaruriye agace gato k'ubutaka bw'Uburusiya, ariko ntirasobanura ico ishaka gukoresha ico gice yigaruriye. Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aje kutubwira. Ukraine yambutse umupaka ku buryo butunguranye kuwa kabiri tariki ya 6 y'uku kwezi, yinjira mu karere ka Kursk mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya. Ivuga ko imaze kwigarurira ahantu harenze kilometero kare 1000. Ni ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose agataka k'Uburusiya gafashwe n'igihugu cy'amahanga. Ubu hose ngo Ukraine yahirukanye neza abasirikare bose b'Uburusiya. Yemeza kandi ko yafashe abarenga 1000 muri bo ibagira imfungwa z'intambara. Mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu kuri televiziyo na radio bya guverinoma, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarababwiye ati turimo turajya imbere neza mu karere ka Kursk, turimo turagera ku ntego yacu. Kugeza ubu umubare w'abantu imirwano yaba imaze guhitana ntuzwi, naho kubakuwe mu byabo n'intambara bararenga 200,000 ku ruhande rw'Uburusiya. President Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko amaze kohereza abasirikare b'inyongera mu karere kugira ngo birukane abanya-Ukraine. Abahanga mu by'umutekano n'igisirikare bavuga ko ntacyo aho Ukraine imaze gufata havuze ugereranije n'ubunini bw'Uburusiya. Bufite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 17. Nicyo gihugu cya mbere kinini kure cyane kurusha ibindi byose ku isi. Ariko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Kursk ibereye mugenzi we Putin ihurizo ritarabaho. Ukraine yemeza ko idafite umugambi wo gufata agataka k'Uburusiya ubuziraherezo. Perezida Zelensky asobanura gusa ko ari uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abaturage ba Ukraine no gushakisha uburyo intambara yarangira. Uko tugenda dusenya igisirikare cy'Uburusiya mu turere twegereye imipaka, niko tugenda dusatira amahoro ku gihugu cyacu n'umutekano nyawo. Nubwo bimeze gutya ariko Ukraine ntisobanura mu by'ukuri uburyo izabigeraho, ntisobanura kandi niba izakomeza kwagura aho yigarurira cyangwa niba izabigumye aho imaze gufata nabwo kugeza ryari. Muri iki gice ca kabiri turaja mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye guhera mu gisata c'umutekano. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 nibo bamaze kwicwa hakoreshejwe inkoho, abandi 228 barakomereka. Ni mu gisagara ca Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Abanyagihugu n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Kivu ya Ruguru basaba bashimitse ko ubuyobozi bwa gisirikare bukurwaho. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Jimmy Shukrani bakomera. Colonel Faustin Kamande Kapendi wa Kamande, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yumvikanishije ko abateza umutekano muke ari abitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma, ubu torohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi, ho nazo zahungaga umutekano muke. Kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni 2. Uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale, umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma. Dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Aha ni muri quartier zose. Mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bamaze kwicwa, abandi barenga 130 barakomereka, kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro. Kugeza ubu tutaramenya aho ziri. Ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye, ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho, kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya Ruguru. Kuri societe civile, uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose, ubu yugarijwe n'umutekano muke, umujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragara mu bwicanyi burenze cyane mu kwezi gushize. Kubera impamvu nk'izo, abagize societe civile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa Goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru kwegura ku mirimo yabo. Muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato
ikimenyetso gifatika cyane ku mutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose niko ibintu bimeze. Ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi. Kwibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri Kivu ya ruguru tukayoberwa cyane rwose. Guverinoma igomba kugira ikikora vuba byihuse kuko umutekano mucyo ukomeje kugenda wiyongera. Ubu ngubu icyo dusaba nuko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo agasubiraho abayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage, kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye. Muri raporo zitandukanye zasohowe kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru na Ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera ku mutekano muke muri Kivu ya ruguru. Ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu Tshisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho ubwa gisirikare. Iki cyemezo cyari kigamije kurangiza imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya Kivu ya ruguru. Erite Gashegu na Bwana Theoneste Batsi Gakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya Rucuru bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane. Urabona ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu, ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare ni ukuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho. Ariko mu karere kafite ibibazo kakirimo intambara, twumvaga yuko ira etat de siège igomba kuvaho iri gukurikiranwa n'ukundi k'umutekano guragenda guri kuboneka mu burere bumwe. Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi avuga ko kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho muri Kivu ya ruguru umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro. Twe turi muri etat de siège tumaze imyaka 2 tudakora. Ubu ntidushobora kujya no mu giturage tujye gusura abaturage turebe ibibazo bafite. Intambara yabereye Bunagana yabaye twaramaze kujya muri etat de siège mbere yuko tuba turi ku pouvoir gouverneur Kareri Nzanzu Kasivita. Intambara zira progressa twibira ngo bazameteza umutekano zira etat de siège bashizeho ubutegetsi bw'abasirikare, ariko baraprogressa ngo bafashe Rucuru bafashe Kiwanja baragiye bageze heza hose. Territoire ya Rucuru presque yose yamaze gufatwa. Bareye ku buryo umutekano wagaruka abaturage bagira amahoro. Uretse societe civile andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru nabo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke, haba gukura M23 mu bice yigaruriye yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na Masisi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ubwo yabazwaga ku bijyananye n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu, Perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye, cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Tuve Goma tuja muri Kivu y'Epfo aho ubuyobozi bw'iyo ntara bwasubiye kurekura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera iki? Tubibaze mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Ikomorerwa ry'ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro ryavuzwe na guverineri w'iyo ntara mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane. Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki mu kwezi kwa karindwi yari yahagaritse imirimo yose y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, anategeka amasosiyete n'abayakoragamo kuva mu bice birimo ibirombe. Icyo gihe yavuze ko icyemezo cyafashwe kubera akajagari katerwaga n'abakoraga muri ubwo bucukuzi, ariko yirinda kugira ibindi atangaza birenzeho. Uretse zahabu, ako karere kanakungahaye kuri gasegereti na coltan ikoreshwa cyane mu mashini zikoresha ikoranabuhanga. Nyuma y'inama n'abagize ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hafashwe umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverineri ryabivuze. Iryo tangazo rivuga ko bazakomeza kuganira n'abafite uruhare mu ruganda rwa zahabu batandukanye ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Itangazo ryongeyeho riti ikigamijwe ni uguhindura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukajya ku rwego rufite akamaro mu iterambere ry'intara ya Kivu y'Epfo n'abayituye. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize mu Burundi ku nkuru nari nabemereye nkitangura no makuru. Abanyagihugu ba muri commune ya Kabezi turi mu ntara ya Bujumbura igizwe n'amazona 4 basaba ko baronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise. Basigura ko atamuyaga nkuba bigorana gushikira iterambere muri kino gihe. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru yacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
aha turi ku mutumba wa Ramba muri komine Kabezi aho abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ahasanzwe harashinzwe ibyuma bitwara umuyaga nkuba. Gushika ubu nta nzinga zirashigwa ko abahaba ariko barashima kubona ivyo byuma byarashinzwe kuko ari ikimenyetso c'uko umuyaga nkuba ugiye kuhashwara. Nta bitigiri abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije kumenya ibyo abantu baba kuri uyu mutumba wa Ramba ndetse n'abagize komine yose ya Kabezi. Basigura ko bari batanguye kwitegurira gukoresha uyo muyaga nkuba mu bikorwa by'iterambere kuko kutagira umuyaga nkuba bituma baguma inyuma mu iterambere. Uko niko babisigura. Nuko bosira kw'inshinga hama karahura umuyaga nkuba kugira natwe turo amatara haba ibintu by'iterambere, hari uko abantu bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata. Amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona kandi ducuruza ibintu bigasohoka. Nk'aha aka kazi kacu dushobora gukoresha imashini z'umuyaga nkuba, amateriye de sudire, amasaro do kwafira n'ibindi. Twagomba ahubwo bishe binyaruka dutangure kurara habona. Abanyagihugu baba muri iyo komine bemeza ko basigaye inyuma mu iterambere kuko komine babamwo isa niyegereye igisagara ca Bujumbura. Bavuga ko bahura n'ikibazo co kutaronka naho bakanyisha ibintu bishobora gupfa iyo bitagiye muri frigo birimo inyama n'amafi. Naho amatelefone yabo bavuga ko bifashisha abakoresha umuyaga nkuba uva ku mirasire y'izuba, ariko naho hakaba atari henshi habegereye. Ikindi bavuga nuko kutagira umuyaga nkuba bituma n'abasuma babiba buri munsi, aho batubwiye ko bashobora kuryama bagasanga basuma inzu yose bayogeje. Niyo tugomba ibintu bijanye na frigo urumva twaje kurondera iyo mafrigo ari hari umuyaga nkuba, ibintu bijanye no gushudira nko mu gihe cyo gukubisha nk'ibigori canke imyumbati byatugora ugasanga tugiye mu za Kanyosha. Usanga bivye mu mabotike no mu mazu barinjirayo, kandi uryamye mu nzu bagasahura uturi mu nzu twose ukaza gusanuka usanga ibintu byose babitwara. Bene aje botike yanjye ngaha bayivye vyose. Uyu mukenyezi avuga ko bamaze kumwiba inshuro nyinshi cane, ati banteye ubukene kuko nutwo nguze mbyuka badutwaye. Avuga ko bikinga umwiza bakiba abanyagihugu. Niba barantwara impuzu zose, barantwara n'utuntu tutu hera nyene two gufasha umuryango. Je ndi umupfakazi kandi baranyivye gose gushika ubu nta kintu mfise imbere n'inyuma, bivuye ku basuma baguma badutera batwiba. Ubwo mengo bafise n'ibintu bazirika ku bantu kuko usanuka ibintu byose bavyivye utazi nyene bayinjiye. Ngaho muri iyo komine nyene ya Kabezi barafise ibyiciro by'amashuri atandukanye. Abanyeshuri biga ivyigwa bikenera ko bakoresha umuyaga nkuba babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bibabuza amahirwe menshi mu vyigwa byabo. Nko kw'ishure niga ko twiga ivyigwa bimwe byasabwa ko hakoramo umuyaga nkuba, canke ivyuma dukoresha mu ishure bimwe bisaba kumurira uva ku muyaga nkuba ariko bitakunda kubwiyomva. Ico twosaba nuko botunyarekeza agira natwe ngo dutangure gukora nk'abandi. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje kurondera abajejwe intwaro ngaho muri komine ya Kabezi bavugana n'umukuru wa zone Ramba ico bakiriko kirakogwa kugira ngo umuyaga nkuba uboneke. Reyimo Sengiyumva araremesha barongoye ko igikorwa co gushirako intsinga muri ivyo bice kizotangura vuba naho atakiringo yerekana. Bisanzwe ibibazo by'umuyaga nkuba biri ngaho gusa no mu Gakungwe harakenewe ko haja umuyaga nkuba kuko ari ku muvuduko muremure wo gutera imbere. Hanyuma zirya ntuze bashinze biriko birakora kugira ngo bashireko amasinga, no kuba bariko barakorera muri Kabezi. Abaje Kabezi nibaza ko baca begereza gushira isinga harya nyene nabonye kwiramba naho batangwa gushinga amapoto. Komine Kabezi iri mu makomine yegereye igisagara ca Bujumbura, aho kuhashika uvuye muri komine ya Kanyosha harimo ibirometero hagati ya 4 na 5. Imitumba imaze gushirwamwo ivyuma bitwara umuyaga nkuba ni imitumba ya Ramba, Mena, Kiremba na Kabezi, yose ikabiri muri komine ya Kabezi intara ya Bujumbura. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Duce rero tugaruka ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi. Turagaruka cane mu vy'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tubifatiye ku yindi migabane aho muri Ukraine bakurikirana hafi cane ivy'amatora ya president azoba ku itariki ya 5 yo kwa 11 uno mwaka. Mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'ano matora yo muri Amerika, uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aradufasha kuraba igituma abanyagihugu ba Ukraine
Washington bakurikiranirana hagufi amatora ya Amerika. Kuva Uburusiya buteye mu kwezi kwa kabiri 2022 bushaka kwigarurira Ukraine yose, Ukraine nicyo gihugu cya mbere ku isi kibona inkunga iremereye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika kandi nanone iri ku isonga kure cyane mu bihugu byose bitera inkunga Ukraine. Guverinoma ya President Joe Biden na Vice President we Kamala Harris imaze kuyiha amadolari agera kuri miliyari 175. Amenshi muri yo ni imfashanyo ya gisirikare. Nakataraboneka nk'uko Mykola Davydiuk, umushakashatsi mu bya politiki wo muri Ukraine, yabibwiye Ijwi rya Amerika. Kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, niyo nkunga ya mbere nini kurusha izindi zose Amerika ihaye igihugu cy'Uburayi. Banditse amateka rero. Kugira ngo imfashanyo zikomeze zigere kuri Ukraine mu ntambara irwana n'Uburusiya, guverinoma ya Perezida Volodymyr Zelensky ivuga ko irimo itegura uburyo izakorana na guverinoma y'uzatsinda aya matora ya Amerika, yaba Kamala Harris wo mu ishyaka ry'Abademokrate, yaba Donald Trump wo mu ishyaka ry'Abarepublikani. Kandi guverinoma ya Ukraine yarabitangiye koko. Bityo ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi gushize, biturutse kuri President Zelensky wabisabye, yavuganye na Trump kuri telefone. Trump yari yaraye yimitswe ku mugaragaro n'inama kaminuza y'ishyaka ry'Abarepublikani nka kandida waryo. Ako kanya bakimara kuganira, Zelensky yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yabwiye Trump ati Ukraine izahora ishimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahwema kuyitiza imbaraga zo guhangana n'iterabwoba ry'Uburusiya. Trump nawe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati jewe nka president utaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzazana amahoro ku isi. Nzahagarika iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane, inashwanyaguza imiryango y'inzirakarengane itabarika. Impande zombi zizicara hamwe ziganire ku masezerano yo guhagarika ubwicanyi kandi azaca inzira y'iterambere. Nyamara rero abashakashatsi n'abasesenguzi b'Abanya-Ukraine ntibizeye Trump. Umwe muri bo ni Yevhen Hribovsky, umushakashatsi mu bya politiki, yabwiye Ijwi rya Amerika uko abibona. Igihugu cya Ukraine kiri hagati nk'ururimi, kuko Trump aramutse atowe ashobora guhagarika inkunga yose Amerika iha Ukraine, kandi ahora anavuga ko ashobora gukura Amerika mu muryango wa OTAN cyangwa kuyica intege mu buryo ubwo ari bwo bwose. Usibye Trump koko wamye avuga ko azareka Uburusiya bugakora icyo bushaka muri Ukraine, na J.D. Vance, kandida Vice President we bafatanyije kwiyamamaza kuri tike imwe y'Abarepublikani, aherutse gutangariza radiyo imwe yo muri Amerika ati Ukraine ni akazi kayo, uko byayigendekera kose ntacyo bimbwiye. Zelensky na Trump bahuye rimwe ku itariki ya 25 y'ukwa 9 2019 i New York ku ruhande rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Trump yari akiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyabo giherutse kuri telefone ni icya mbere hagati yabo bombi kuva Uburusiya bugabye igitero simusiga kuri Ukraine mu kwa kabiri 2022. Hari hashize imyaka 5 nanone baganiriye kuri telefone, byaviriyemo Trump hafi kwirukanwa ku butegetsi n'inteko ishinga amategeko Congress niba mubyibuka. Naho Kamala Harris na Perezida Zelensky bahuye inshuro 6 kuva Harris abaye Vice President wa Amerika ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2021. Ubwa nyuma ni mu kwezi kwa gatandatu gushize mu nama mpuzamahanga yo ku mahoro muri Ukraine yabereye mu Busuwisi. Abakurikiranira hafi politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteze ko aramutse atsinze amatora, Harris yakomeza umurongo umwe wo gutera inkunga Ukraine.